hari ijambo Imana rero ijanye biturimo turinda Karumeli ahibuye n'umusozi w'amasezerano hari amasengesho menshi amasezerano menshi aha turi twakoreye n'ikoraniro kaminuza 2016 tuvuye mu kibazo gikomeye cya 2015 none tuje kandi kugira ngo twitegurire kuja mu kwezi kwa gatanu dutora uzodukorera mu ngata mu kurongora Burundi biratandukanye na 2016 ko twaturiye mu bibazo ariko no munsi turasozera neza mbega iyo umwansi ibyo yifuza bigende 2015 ibiturimo byari gushoboka dukomere amashimwe yawe Ijamana rero yakoze bijya tugakora umugambi mwiza ikunda wo gutunganya ibwiza shingiro byiza ikaba ikibanza ca mbere icyatuga ati icyo nagushaka ko nico biraheze yereza nawe ubundi abukore mu ngata nicyo tuba tunezerewe cyane ibiturimo aya matora turimo ibigeze biba n'umunsi n'umwe mu Burundi twongera amashimwe no kucami no kunhora cyane nta mwami yimikwa ubundi ariho yaba yapfuye mu ntwara za Repubulika nga mu Burundi nawe za ntwara za Repubulika duhure no kuva yuko umukuru w'igihugu yaje ku butegetsi abandi kurukana ubundi baraba abandi barabica ariko intango shasha mu mateka mashaka mu 2020 ngubu rero turiko turasozera ikiringo tunashigikira uri karitoza kugira ngo umuhundana mu mateka mashasha muri ushaka nta muntu ushaka kubikora ivyo atari Imana kuko mukubitisha basi nyuma mukaraba intambara twagwanye kuva 2005 hari ingwano zaturuka mu mugambi wacu hari zaturuka mu bandi hagati mu gihugu 2005 byarunyutse n'abanyamahanga barajana tugiye gusoza kino kiringo mwese muzi abansi bose mu Burundi uko bajyana no kubavyuka murabazi bose barigaragaje none yemwe y'abatari Imana bajya abantu bose baduhugiye kutugwanya twari kubashobora dukomera shema nacu nicyo kimara kino kiza twebwe kirembeje gihagaritse umutima isi yose twebwe naco bitubwira kuko Imana tubara intambara nyinshi tubona nizo tutazi bisumba ibyo bigiye yo mbega guhagurukirwa n'isi yose ukavyibonera nico kimwe no guhagurukirwa n'umuyaga uhita ukarengana iyo Mana yacu rero twahisemo neza cyane tuyogira amashi tuje gushimira Imana rero kubw'intsinzi je ariko ndashimira Imana kubw'intsinzi kuko iri umunsi wa kane wa nyuma ukwezi kwa kane buca twija mu kwezi kwa gatanu dutora indongozi zishasha zimwe turi kumwe ngaha ku munsi wa kane wa nyuma mu kwezi kuza hazoba hateye neza hazohabona neza cyane ibyari byo biratandukanye n'uno munsi rero jewe ni ngahe Karumeli ndiko ndashimira Imana ukuntu yabanye nanje mu matora ya 2005 2010 na 2015 na 2018 ibizwa shingiro rishasha dufise ubisanzwe aya masengesho twajemo n'amasengesho yo gusanganira intsinzi y'Imana ku mugabo Saint David
hanyuma amasenge gusanga mu ntsinzi y'Imana. Kandi iyi ntsinzi y'umwaka 2020 ni intsinzi y'Imana ihaye abarundi kuba si bose mu Burundi bose muzi intsinzi y'Imana tuyadusangana kubansi bacu bose amatora asanzwe kandi ni intsinzi Imana ihaye abarundi ukwikukira kuvuye mu ijuru atari kwikukira kw'abana b'abantu. Imana yo mu ijuru cyane ngiye kubonesha amaso yawe aho uteye ningaye Karumeli ku musozi w'ibitangaza bitwuza bashaka bikebagure turabe hatwe twamaze gusheta umutahe imbere y'Imana nabo nibazi turabe. Reka ndisome rya jambo ry'Imana rero mushe muryumva. Abo iyi ntego irakomeye. Samura wacu umugabo CNDD yagiye gutora inomero idoja kwikarata umugabo CNDD mu makarata menshi cyane aje tori ya mbere. Uno munsi naho atubwiye ijambo riri mu gice ca 11. Jewe nanje narasenze Imana uno munsi kuri ndashima ibyo Imana yankoreye kugira ngo nterure maboko y'Imana bashasha baca dutora. Imana yampaye narasenze iryo jambo rero Imana ijambo sanga mu byo yavuze riri mu gitabo cyanditswe na Musa Mose gusubira mu vyagezwe igice ca mbere naje natoye nomero ya mbere nyene turi bamwe rimwe giyo narimo wanje 11 turi umwe. Imana yacu adusubire kuva ku murongo wa mbere igice ca mbere gusubira mu vyagezwe igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere umurongo wa 17 amashinga kugira icyo Imana tubwira rero mwe mu Imana barongore ni mwaba ko barasoma gusa muca mwumva icyo Imana kuvuga natwe ku mugoroba. Mose yibutsa Abisirayeli ingene yabahaye abakuru bo kubaganza. Murumva yavuze ko Mose sije nabivuze yavuze ko tugeranye na Mose umva Mose nawe igiye karavuga yibutsa Abisirayeli abarundi ingene yabahaye abakuru bo kubaganza. Duhera kuri jewe nicyo tubandanya kwagiye gukurikira bandanya. Aya niyo majambo nkuru nziza yabariye abarundi bose bakiri hakurya ya Yorodani mu bugaragwa. Murabyumva mwe muninde turi bamwe mu kiyaya cyitwa Araba aharabana n'Isufu hagati y'Iparani, Itoferi, Irabani, Ihaseroti n'Idizahabu. Uvuye i Horebu ukaja i Kadeshi Barnea uciye ku musozi Seyiri n'urugendo rw'iminsi 11. Mu mwaka urugendo rw'iminsi 11 mwumvise 11 yatubwiye kare n'amahoro masa. Mu mwaka wa 40 mu mwaka wa 40 yavuze ya 40 mwabyumvise urugendo rw'iminsi nyisigaha bugino ngire bagize imyaka ingaha twe turarengana twebwe mu kwezi kw'icumi mu kwezi kwa 11 birasubiye kandi kwigerekerezo rya mbere ubukera
kuri ya nimero ya mbere sibyo niyo nkuru nziza yabariye abarundi by'uhoraho yamugeze kubabwira byose ngibyo biraje rero nibyo yavuze ko za kubabwira ibyana mu mitima ntabwo twahwaniye Imana mujye mwicabo yaje kwibera dina dukwanje ko ndababwira iby'Imana namwe ndababwira ibyo ndababwira je aha amaze gutsinda Sihori umwami w'Abamori inzindi twari yose ya mbere uko 2005 bandanya yaba iheshiboni na Ogi umwami w'Ibashani yaba hitwa Ashtaroti na hitwa Edireyi yo ni imigambo twatsinze yo imigambo twatsinze 2005 na 10 bandanya hakurya ya Yorodani mu gihugu cy'Imowabu hakurya twacari hakurya aha niyo nkuru nziza yatanguriye gusobanura ibi byagezwe aho rero turatangire twakuje mu kwa gatanu aha atuhoraho imana yacu murabyumva yatubaririye i Horebu ati yatubwiye ibi igihe mumaze kuri uno musozi kirahagije bamukurisha ndahagije nimukebanuke hindukira mufate inzira muje mu misozi y'Abamori n'ahandi hose muje kundi misozi uwa mbere turavuye ko ikebanuka mufate inzira ishakana kundi misozi aha n'ahandi hose hahereranye naho mu kiyaya citwa Araba asigaye hose nahanyu aha hose mu misozi no mu mataba n'inegebo no mu kiyaya c'ikiyaga muriko murashwara mu misozi none si ibyo ndabwiye muriko murashwara umuvuye he muve gushwara kwira imisozi yose kebanuka agenda hejeje hanyuma no mu kiyaya c'ikiyaga mu gihugu c'Abanyakanani hariya hose mu kiyaya shimbo hariya Tanganyika hose mushike n'Iribani muzorinde mushitsa ku ruzi runini Efurati muzorinde mushitsa ku rundi ruzi ninsize bari baha nuko raba igihugu ndakibashize imbere hari mushaka yicwa n'amayaga uriko mbiri by'wanje iby'wanje ndabahereje atakira shikira igihugu n'amayaga bandana nimucinjire songa mbere cinjire ndagusubira inyuma injira songa mbere aha mucegukire tukanosha imana yacu igihugu Uhoraho narahiye ba sogokuruza banyu yego Aburahamu Isaka na Yakobo ko nzokibaha cyane bose hamwe n'urubyaro rwabo ruzobakurikira n'abari nyuma bazoshikira ibyo bisubiye inkona byose bizoshikira nandaba cyane turabakumwe turi bamwe maze nanje ico gihe narababwiye ndiko ndababwira rero sishobora kubaterura jenyine murabyumva mwaragwiriye uhoraho imana yanyu yarabagwije none heraba munganya ubwinshi n'inyenyeri zo kwijuru yewe komera shimana yacu imana yarabagwije kuva 2005 gushika no munsi ngo twangana ko tungana no munsi yaratugwije icyo tuba rero mwebwe mwagwiriye mwaratuvunye imana naciye baratuvunye sinashobora kubikora no munsi
uhoraho Imana y'abasokuruza arakabagwiza gushitsa incuro 1000. emwe uko ashaka kose n'abandanya kuri banga 2005 kuva 2005 tugize no munsi bitungane ko twangana Imana yaratugwije. Mbega murazi kugwisha ico kugwira subwinshi gusa yaratugwije mu vyiyumviro, aratugwiza mu migambi, aratugwiza mu iterambere, aratugwiza mu butunzi, aratugwiza mu bwiza. Nakora umunsi namwe 2005 maso tutobereje nacu kuko masa yaratugwije nimura bwinshi mu biharuro, yaratugwije kandi arakabagwiza acabagwiza n'ubu ari imbere ni heza cyane, akari imbere karahinda n'abagwiza. Arakabagwiza abahezagire nk'uko yabasezeraniye, abahezagire nk'uko yabagize gute yabasezeraniye. Turi kumuhezagiro w'Imana ukusozera je ugande imyaka 15. Nashaka kubabwira abarundi mu bimenyi, abamunyabanga mu bimenyi, nta mukuru w'igihugu kuva kuri kwa Gasore atorwa yigeze atwara Burundi arakwiza imyaka 15 atari je windi imbere yawe. Ubu muhezagiro w'Imana adashiya kanyuzi n'abatembaje gutegetse n'abareze imyaka 10 turashiya kanyuzi twebwe. Ubu muhezagiro w'Imana kuramba no gusozera neza muhezagiro w'Imana. None noshobora gute guterura cenyene ukugorana kwanyu? Mwaragwiriye muragoye sirabesha abarundi baragowe esa murambo imyaka 15 urabizi na tuba turi kumwe hafi baragoye. Uburemere bwanyu no gutongana kwanyu, uburemere bwabo no kwidoga amazi arabuze zana ibitoro, zana amafaranga, zana imiti ntabwo ubona abaturindira imbere, abarakurindira ngaho imbere nizobokoka. Nutatunze urukwavu acha kwa tizana inka saninga tangura kurukwavu ngande tangura kurukwavu n'amasihiri murayazi twahita twebwe ijwi rya Amerika avugira mu rutarazunguruka kumwe na Gajomafu. Reka umwana yabonye uratunze inka abona igipfizi cyane yacu ubona gutembereza ati mwize nka zose ushakira iyi umwana muto w'imyaka 5 tishakirya ashanye kanyapfizi amashacu turizungurikira turazunguruka cyane ababwira ati babagaba tugenda mu isohoro hanze ibone neza. Nubona bahise ahantu zikunda kugira imyimenyezo yo kwiruka akibonye gisohotse tameze ati yankoni ati yanka ngiyo ndagisimbe rimwe nkabona iyo waciye mu mwana ari yirukanza kandi ati mutore yanka twa byaba nabi cyane mubwira atogenda witondere yo kuko urashari mutonya nturagira ibyubivo by'inka genda utange kugisira inyabuna mungana bandana mutoranye mu bwoko bwanyu, nimutoranye arageze rero ugende badasozera nabaye igihugu nacyo bashize imbere yanyu mucinjire mugabo ntanga zitagira iki mutware nimugire gute nimutoranye mu bwoko bwanyu, nimutorane abavuga ubwoko ngo tugize igihugu uko Israeli babita mu bwoko bwa Israeli cyari ibihanga bya Israeli abo twebwe ibyaha twarabitoreye muti nimutore
abantu b'ubwenge murabyumva mumva abantu b'ubwenge n'abantu bakunda Imana baye n'ikibanza cya mbere kandi bayikorera. Tumaze kuyikora imyaka 15 nicyo Imana dutabaye. Abantu b'ubwenge bisigura iki? N'abantu bubaha Imana kubahoraho n'ibitanguriro y'ubwenge. Abantu b'ubwenge hanyuma bazi gusobanukirwa batahura iby'igihugu, batahura iby'inka bya Yashuru. Duhora shimana yacu abantu batahura ibijyanye no shuri bamenyekana berekana icyo bamaze. Dukomere shimana yacu sukwaduka bamenyekana. Ndabagira abakuru bo kubaganza. Imana iriteguriye kubagira abakuru bo kuganza. Muga abantu b'iki ubwenge, abantu basobanukirwa, abantu bamenyekana. Namwe muranyishura muti inama yawe ni nziza. Twaragije inama muratora abazobaserukira ku mitumba. Nimwabibonye mwikomera amashi. Niho bwa mbere byabaye kugisha inama muritora muratondekesha. Watanze ubwagwa bwisha gitoka murarunga muce mwitahira twe nturimo mwabo kwisha. Ivuga kure abantu b'ubwenge, abantu basobanukirwa, abantu yabize gute bamenyeka bazoshika imbere bagaca bamenya n'imbere y'Imana bagaca bamenya abantu bamenyeka. Sora wese nuko rero toranya abakuru mu miryango yanyu, mu ntara zose mu bakomine. Abantu b'ubwenge bamenyekana kubyo bakoze ku vy'amabamye. Ndabagira abakuru bo kubaganza. Imana iriteguye kubagira abakuru. Bwagutware neza ubutumwa burondera abarundi bose, sabumye abana bose, abarundi bose ko turi mu gice shaka cyo kwinjiramo gitandukanye cyane dusozereye. Uko Imana ikibanza cyane, Imana ikora n'abanyabwenge bayubaha bamenyekana imbere y'Imana kandi basobanukirwa batahura iby'Imana. Bamwe igihumbi abandi ijana. Abana bakuru w'igihugu bashamo abashinga amateka n'abakimuza amateka, abasanderi, abakuru b'itumba n'abanyumba 10 bandanya. Abandi 50 abandi 10 ngo barongore nk'uko imiryango yanyu ingana. Kandi muri ico gihe nihanikirije abacamanza banyu murumva ntibakiri gusa abarongozi, bamaze kuba abacamanza. Umucamanza rero aca urubanza bavukana arangamiza. Umwanya ujye gutwara nk'abacamanza biratandukanye n'igihe cy'iwacu. Twaragifise n'ibisigarira umuntu asanga ahengamira rimwe na rimwe ku ntara tututuka hamwe, undi akahengamira ku moko, undi akahengamira ku mashuri. Ibyo biraheze uzobijamwo ndazotera inama mpamvu kwisha ngo ni igice cya kabiri. Imana ikibanza cya mbere biratandukanye n'igice cya mbere tuba tuvuyemo. Ko twebwe twubatse igihugu nka kurya umuntu avanga ivyuma ukavanga n'ibumba n'ivyondo bikagacanganya, ibyo tuba dutaronse amahoro. Abana muzi murayagisha neza gukora icyo bisubiye inkono kugira neza kandi birakaze bwabo. Wabonye cyane bicemuka bimukubise ingumu bisubiye inkono byitondera
ni gake gake. nimwumvirize imanza z'inshuti zanyu. Nimwumvirize imanza z'inshuti zanyu. Imanza mugiye guca si imanza zo muri sentare, ni ibibazo abenegihugu bafise. Bigiye babwiye ibijanye n'amazi meza, ibijanye n'amabarabara, ibijanye n'umuyagankuba, ibijanye n'uburimi n'ubworozi, izo ni imanza. Ni ibibazo by'abenegihugu batura, mwebwe barongozi muciro batunganirize. Biratandukanye n'imanza zo muri sentare. Mucire ugukuri umurundi atase n'uwundi. Mucire urubanza ukuri utase n'uwundi. Biriya rero sentare napinyi waca urubanza wiza. Cyane umurundi atase n'umunyamahanga abiwe. N'umunyamahanga atase n'umurundi ubaca urubanza nk'abacamanza bubaha Imana. Nimuzoca urwankunzi. Nimuzoca urwankunzi. Ariko muzokumvirize aboroshe n'abahambaye cyo kimwe. Yo, muvyumva? Aboroshe n'abahambaye cyo kimwe. Uko ni igihe cy'Imana. Kiri igihe cy'Imana cyo kwinjiramo. Imana ifite ikibanza cya mbere. Ega n'umuntu aza ari no mafuti. Ari no mafuti yakoze ikosa mu isengero. Acha tonda ku mukuru w'igihugu cyangwa kunuza ko ministre ajeje ntware hagati. Acha tonda mu biro. Agatonda kandi no mafuti acha kubwira ngo nyakubaho ubwa mbere ati naragusengeye mu matora. Ngira kwibagize amakosa yakoze. Ati naragusengeye cyane. Ntabwo bose yagusengeye. Ati rero ugenzwa n'iki nashaka untunganirize kino kintu ujya mu muntu arambangamiye. Urumva ntiyagusengeye n'umunsi n'umwe. Hamba kandi afite amakosa aje kubwira yuko yagusengeye nimara muri kumwe kugira ngo urenganye uwundi. Nivyo biri gahe imbere Imana iratubwira. Kandi nimuzotinya umuntu ku gitsure. Nimuzotinya umuntu ku gitsure ashaka bende. Kwisi yose kubaho umuntu biratandukanye no kumutinya. Abantu murabubaha muganize batinya. Ego kubaho umuntu bizira gutinya umuntu aramubaha mwagutinya ntabwo ibyo burimo. Nisho mwari by'ibisi yose abisera mu rugendo ati nimutinye shikama shikama. Amazi baje gutera Imana yabwira abisi ati shikama shikama. No mu rugendo ati kwira ndabaremeshe nzogenda imbere yanyu mu gicu mu nyigisho mu mbone bwa mushikama nagire batera ubwoba. Kubaha no gutinya biratandukanye. Hari abantu bitegura kwatera ubwoba. Murabwo tugiye tugezemo ca kabiri cyo gutinya Imana, cyo gutinya abantu. Dutinya Imana, tukubaha Imana, tukubaha n'abantu bayo. Ubwo muri tubatinya. Ubwo muri tubatinya. Niko Imana ikora. Imana ikora n'abahizi. Kubaha murabubaha. Kubatinya ibyo birimo. Icyo kimisi yose Imana igira bati ntimutinye shikama mushama ndi kumwe nawe. Icyo kiringo tuye kujamo. Kuko imanza ari iz'Imana. Kuko imanza ari iz'Imana. Muratumva? Bisigura iki? Mwebwe mugiye gutorwa mugiye kuba abacamanza b'Imana nga ku isi. Mugiye kuba bandi, mugiye kuba abakozi b'Imana. Twebwe byaratugoye ugasanga dukorera Imana dutwara n'igihugu abandi bakoresha itanga. None mwabonye 2015 badwakije twaragendana twaragendana yaza muri kongre ngimana ikibanza ca mbere tegi ikibanza ca mbere siko bacha bamwe kutugandaza bakuri yudandaza Yesu. 2005 twakoze inama
tweje inama ugasanga byose byashitse mu mizo maradiyo haca kayibasanga buri indege bashikanye emwe ku birometero ibihumbi 12 mwaba muri ku mugoroba bayuda niho bagiye baracariho bariho mugabana naho bariho ibihe byarahindutse iyo cyaka byo kwinjiramo nikiye cyaka biri muri sigoda cyambere uzo kwitanga imbere bw'Imana azohana Imana ashobora byose hari Imana zo kwikorera nibyo muteze gukora mwebwe ibyo muteze gukora kora nk'abakozi b'Imana ubisanzwe hano n'amasengesho twaje kubatira abagiye gutorwa aho kera ari amasengesho kubatira imbere y'Imana turatira kuko kwatira abarongozi nibisigura kubajana kubaragiza ngo yatiwe eka kwatira abarongozi ni kubabwira inkungu huma n'udahuma dukomeje Imana yacu niwo kwatira ni kubabwira umwongo huma n'udahuma niwo kwatira kubatira imbere y'Imana kubatira imbere y'abenegihugu mwumve icyo muzorahirira ejo icyo mugiye gukora ejo no kwatirwa mu mabanga kandi urubanza ruzobananira nibisigura yuko byose muzobishobora nabyo sinabishoboye byose yewe ibyo ndashobora nabishoboye tukorashimana kuko tubishoboye byose nawe bose mutoba byoritse none bakora iki ibyatunaniye ibyo badashikiramo turi kumwe none bishobora byose nawe tuba turi kumwe n'amatora yobaye kuko ibibazo byoca bihera imigabo n'ibikenewe hari mutazoshobora mutazogenda mute muzorunzanire ngo n'urubanza ibibazo urubanza bisigura ibibazo biriho bizobananira nk'uko nanjye byananiye bimwe bindi bishobora muko bibananiye mucyo mutana kagazuzo mucyo bishiriki Imana tubashimira Imana yacu bifise badacambye kuko byose ndabwira akarorero jewe hari umunsi nagiye mu Kirundo mwegira nasinze Imana araciye umwaka n'igice atamvurirwa hari gusonje bugabira umwaka n'igice atamvurirwa ndagenda fata umwanya wo gusenga neza ndasenga yindwi zibiri byonje kuko bagomba ati naze kuraba kabone ukamenya ati izuba naze ndabukubira naze abajournaliste bagiye bose bisi bose bajya Kirundo hariya mu muzeya mu bugabira ati turashaka umukuru w'igihugu tubashije gucira tubashije biharage mugani bemera ati turamushaka akazi ibibazo by'izuba aho niyo buryo bindura kumera ibyo ni iby'Imana cyane imbere y'Imana ndasenga Imana tuhabuka aragenda ndababwire iyo ni nkuru y'imvano n'amenyesha amakuru mu babanza barayifasha turagenda dushitseyo hari inzu ariko iraka nimeri bw'agahanga dukora inama senga dukora saa 3 inama saa 8 kaburungu ne saa 7 saa 8 kaburungu hari iguriye mvura ndababwire haraguye imvura imivira temba ahantu amaze umwaka umwe n'igice atamvurirwa iyo ni nkuru y'imvano gweje nyanje Kirundo bashaka rero bwa mundi niwe wifise naje ndashaka basubirira batereka mu nkwegere kuko nasenze Imana niyo yitanze ubwo ari gusenge namwe usanga avuye ku Mana komeza amasengesho namwe ngo nari nasenze baca barasenga icabanda biragaruka kuko ikibazo c'imvura
muzo mugoro mukuru w'igihugu uzotora uraduha imvura uraduha izuba kaga senga Imana. Murabona tufite ibigambi tugira imigambi tukarondera n'umwavu wa kijambere tukarondera n'ibitungwa bya kijambere mugabo hageze muranyumva neza burya Imana idaciye ijuru gitanga imvura nziza n'akazuba keza ujye mwavu wose upfa ubusa nivyo cyangwa se tukomera shimana yacu nabyo bitungwa byose ujya kubona bijya bikabije bavyibusho twaba tubana izuba ryatsi ibyatsi byose bikuma. Narazibonye inka nyinshi cyane zari zimeze neza muri Kenya zose zarapfuye ziri ku magufa. Rero munosa akayaga keza n'akazuba keza n'akavura kameze neza imirimo igenda neza inka zikabwa ibyatsi zijya murashimira Imana kuko nta mukuru w'igihugu azobazanira imvura nta mukuru azobeza ibiharage nta mukuru azotuma ibigori vyera tuba turateragira mu kwizera Imana ikuza ikamisha tugasoma ibijumbu n'ibiharage tukomera Imana yacu.